ko navuye muri rero nshobora kwisubiramo nibaza yuko umukino mwateguye mute ni umukino w'abagendekeguza umukino twateguye cyane tuvugana amanota twari dukeneye cyane turavye na position twari dufise muri shampiyona rero ni match navuga yuko twari tuhiteze ko match turavye ko ekipe ziri imbere yacu ari zakoze amafopa natwe twategerezwa guprofita iyo occasion twari turonse rero yari kuri match kandi twari tuzi ko ari match toroshe gukina na Gasogi iwabo mu rugo ukaraba na tension ibihari na nyine amanota yari yakeneye rero mu match navuga twari twateguye cyane tukaba twishimiye kuba dushobora mwatsindaga mwishyura akoresha yo kugira ngo muyice match yakiri kare none n'ibindi bitego uravye pressure yari hari kuko imaze match nyinshi ugatsinda ukaba uri muri position niyo twari turimo pressure ni buri ukaca ugira n'abakinnyi benshi badafise experience surtout inyuma usanga ushobora gutsinda igitego ariko abantu bakagira pressure kuko uravye igihe cyose batugombora niyo twese tugereza gusumba kuko twari dusurakira rero navuga ibintu dutegerezwa gukosora ni ibintu dutegerezwa kwiga ko cyane nibaza yuko aya manota atatu agiye kutugarukanira icyizere turabe yuko dushobora kwakira kuri match zikurikira commentaire kuri uyu rutayizamu watsinze bitatu Elija numva isaba na Meyer Peter w'ikipe ya Bugesera nyuma ariko uyoboye abantu gutsinda ibitego umukino umeze ute ni umukino ubafasha iki kariteze akomeye bavuga nk'umwataka surtout nko muri shampiyona y'u Rwanda abakeneye umwataka udafite imbaraga usanga kenshi bikugora kuko shampiyona iri fiziki cyane gusumba uko navuga no kompana na shampiyona mu bihugu rero n'umwataka navuga n'umwataka ariko n'umwataka azi kugarura umupira wiwe kandi ari efficace imbere y'igoro kuvuga Elija yaronse occasion arayitsinda rero uno munsi yari mu bihe byiwe byiza ubu urabona yuko Kamel ameze neza par rapport y'amamaci yandi uvuye ku mwanya wa 15 maze n'igihe abafana ba Bugesera bagire icyizere ko mufatiyeho ngubu ari ikipe imanuka navuga biragoye kuvuga ngo dufatireho ariko twebwe abakinnyi na staff tuzokora ibishoboka byose kugira ekipe nishoboka kuko uravye ekipe ziri imbere yacu ekipe twegeranye nta manota menshi zidusiga ariko turacyafise match zikomeye ubu turakeneye kugarukana ijya confiance mu bakinnyi turakeneye kugira ko abakinnyi bacu bagira experience nyinshi ku buryo dushobora kudirija match nk'uko tuba tuzifise ugasanga hari amakosa atari ngombwa dukora tutabitegerezwa gukora kuko uravye n'ibitego bashoboye kudutsinda ibitego twashobora kwevita rero twebwe nk'abakinnyi na staff turaza akazi kacu tugiye gukora ibishoboka byose dushobora gutanga icyizere tukabwira abafana ba Bugesera yuko tuzoguma turi kumwe nabo tuzokora ibishoboka byose kugira dushobore kubashimisha kugira ekipe ishobore kuguma mu cyicaro cyane kocha bishobora mute na situation twumva muri Bugesera yo kudahembwa abakinnyi ni gute bishobora kubasaba amanota atatu bamaze amezi twumva yose icyo kibazo kiragoye ariko je nk'umutoza ngerageza kubereka kubaha intego ngerageza kubaha intego tugakora ibishoboka byose tukarindira igihe amafaranga azoboneka rero nk'uko twabiganiye n'abakinnyi twaraganiriye cyane twakoze inama nyinshi twagize novuga kuganira no kuraba ama objectif dutegerezwa kwiha rero ubu dutegerezwa kwanza objectif ya mbere twari gutsinda match twihaye match zingahe turabe yuko situation turimo dushobora kuyivamo rero match ya mbere turayitsinze ubu tugiye gukurikiza match ya APR na Gorilla
mbere ko dukina indi match ya igikombe cy'amahoro rero ubu babanje kwiha objectif turabe yuko dushobora kuva muri situation turimo hama duhe n'ubuyobozi umwanya nawo wo kuraba yuko iyi situation ishobora kuba kwamiliyora kugira abantu bakine bafise kocha wari ukoresha uvuga ko agira icyizere kandi nibyo mugenzi wacu yarakomeje ku bijyanye n'ubushobozi ko n'amashobora ku bushobozi bw'amashobora ku kijyanye n'uko bivuze yuko mwebwe ibyo mugomba gukora cyangwa se intego mwihaye amakipe nk'atatu mumaze gutsinda agasoza imisigazo ya APR intego hanyuma nyuma y'izo match mwamara kuzisina bakurikira biki oya mwanyumvise nabi si intego ni ukuvuga ni match zitatu turako tuva muri situation muri position turimo sivyo kugira tekereza ibindi babanje kwiha intego kugira dushobore kuva muri iyi situation kandi tuve muri zone turaye ko dushobora kwimetera kwanza muri première division kugira duhe umwanya nawo ubuyobozi kuko nibaza yuko nkuko babitwegereye nkuko babitwigeje ukwezi kwa kabiri nibaza yuko amafaranga azoboneka rero nibaza yuko mu match twihaye z'ukwezi kwa kabiri turabe yuko amafaranga azoba yabonetse kugira n'abakinnyi morale itunganye ariko umutoza ari bagenzi bawe iri inama uba ikijyanye no kwihanganira ibihe nk'ibi ngibi yaba abatoza cyangwa abakinnyi batagira kwihangana n'irihe bamukoresha ikindi turabizi neza ko wavuye muri reyo na n'ubu bikaba bishoboka yuko hari amadeni bwaba mu byo bigeze nibaza yuko ikintu cya mbere no gukunda akazi kwihangana umuntu wese afite kwihangana afite ngene ashobora kwihangana rero hari igihe umuntu ushobora kumusigurira ibi hariho n'abakinnyi bifata umwanya kubibasigurira hariho n'abandi bavyumva n'ingoga rero aho bivana n'umuntu bivana na perseverance kugira ushobore kugira bivana n'intego umuntu wese aba afise jewe ndafise intego yo gutoza nk'abayobozi b'umuryango hari ibintu rero kenshi mbona bitakunda gusamaza kenshi kubera mbasha kuvuga nshike ku ntego yanjye kugira ngo abe yuko CV yanjye yogira kugira ashobore kujya mu hama ibindi byerekeye ibindi byose bibaza yuko ikibazo na kimwe gihari kuko navuye muri rero nshobora kwisubiramo bibaza yuko ndindiriye tukaraba shampiyona ingene izogenda hama tukaraba na kudura ingene izogenda hama ibindi